amakuru no guhanahana amakuru. Ni by'ukuri ko hariho icigwa twakoze ku bijanye n'ikibanza umukenyezi afise muri uyu mwuga wo kumenyesha amakuru, hanyuma nuko bakira ibikorwa akora muri uyu mwuga wo kumenyesha amakuru. Ikiboneka nuko muri uyu mwuga wo kumenyesha amakuru abakenyezi bagiye kuwijukira mu nyuma, kuko nk'ibimenyesha amakuru byatanguye kubaho hano mu gihugu cacu, abakenyezi ntibarimwo kuko ico gihe nta mashure menshi biga. No mu bihe vyakurikiye nk'inyuma yo kwikukira naho nyene vyaraboneka ko abakenyezi bari bakiri bake, ariko bagiye baragwira, bagiye baribonekeza, na cane cane igihe ibimenyesha amakuru vyugururiwe gukora ari vyinshi biri mu buryo butandukanye. Nko mu mwaka wa 2011 urugero rw'abakenyezi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru rwagera kuri 30%, ndetse ico gitigiri canke ivyo biharuro bisa nuko vyaciye bimera nk'ibidindira, ntivyasubiye gutera imbere cane gushika mu 2019. Rero icigwa cacu cari co kugerageza gutahura mbega ni kuki ivyo bitigiri bikiri bike ugereranije n'ibitigiri vya bagenzi babo b'abagabo bakora uwo mwuga. Hanyuma kandi tukibaza tuti mbega ibikorwa bakora vyoba bihabwa agaciro kahe, vyoba vyakigwa gute? Rero ivyo twashoboye kubona nuko abamenyesha amakuru b'abakenyezi barahari, kandi ibikorwa vyabo barabishima muri rusangi, ariko biraboneka yuko hariho intambwe batarashikira, kuko ni bake cane mu barongoye inganda zo kumenyesha amakuru baracari inkehwa gose, canke abari kw'isonga ryo kurongora ivyo bimenyesha amakuru nabo nyene baracari inkehwa. Tuvuge nko mu maradiyo ni nk'umukenyezi umwe arongoye iradiyo mu bandi barongozi b'ibimenyesha amakuru vy'amaradiyo bagera kuri 20. Ako ni nk'akarorero. Ikindi cibonekeza nuko hariho inkuru zimwe badakora cane canke batasanzwe bahurumbira gukora canke badahabwa ikibanza ngo bazikoreko cane. Izo nazo ni nk'izo amakuru akomeye y'ivya politike, aho ni nk'ivyo bita ama editoriaux, aho ni nkahamwe ivyo novuga inkuru, sinzi ko nozita inkuru zishushe, izo bita actualité brûlante, aho ugasanga abamenyesha amakuru ntibakiri benshi, canke ibikorwa cane vyo ku kibuga vyo gutoreza inkuru ku kibuga ugasanga ntibagwiriye cane ku rugero rumwe nk'urw'abagabo twahoze tuvugana turaba dusanga nko mu bamenyesha amakuru bakorera mu ntara, turavye nko mu maradiyo tumenyereye kumva usanga ari bake cane, mbere ata n'abahari. Uwo twumva twibutse yari ukorera ibubanza mu ntara za Bubanza, akorera muri radiyo Isangano, ariko si benshi by'ukuri. Rero biboneka yuko uruhara bafise nivyo rurahari kandi rurashimwa, ariko hari izindi ntambwe batarashikira. Rero ivyo biratumwa n'imvo nyinshi, zimwe n'imvo zishingiye ku mico, nuko ubuzima mu kibano buba butunganijwe no mu miryango. Harabaho kandi ivyo twakwita condition de travail, uburyo ako kazi gatunganijwe n'akazi gafatira cane, n'akazi gasaba ibikorwa vyinshi. Rero uburyo gatunganije hari igihe katorohereza nk'umukenyezi novuga mu budasa bwiwe, kuko hari ibihe acamwo byari bikeneye ko no mu kazi babimenya ko ari muri ivyo bihe. Ivyo ni nk'ibihe vyo kwibaruka canke n'ibindi bihe bijanye vyo kwibungenga. Ariko kandi twanasanze no mu buryo abamenyesha amakuru binjira mu mwuga, hanyuma kandi bagatera imbere mu myuga, ahanini usanga abakenyezi bari muri iyo migwi canke amasysteme bitunganya ari inkeho. Ugasanga bari birimwo ahanini n'abantu b'abagabo, ugasanga birashitse ntibitwararitse canke ntibafise uwo mwitwarariko yuko abakenyezi bogwira muri uwo mwuga. Kandi rero iyo batagwiriye hariho novuga agahaze, kuko ntibaheza ngo baje mu bandi bashoboye gutunganya inkuru novuga ziheza ngo zitabweho canke zishira imbere
canke ngo ziha agaciro imyitwarariko y'abakenyezi, ibikorwa by'abakenyezi, kandi ni kimwe mu nzira vyofasha yuko ryaterambere ibihugu byinshi canke amasosiyete menshi yifuza ibyo bita mu gifaransa ngo développement intégré durable bikunda bigashikwako, kuko icibonekeza nuko ibimenyesha makuru bifisemwo uruhara runini, kandi ivyo bikazoshikwako abakenyezi, abagabo bose bashize ingufu zabo hamwe kugira ngo babishikire. Nitwa Yolande Nintunze, nkaba ndi umumenyesha makuru mu iyandikiro ry'ibimenyesha makuru byandika, nkaba cane ndi n'icababa c'urongoye ikigo kijejwe ibintu vy'ubushakashatsi mu bijanye no kumenyesha amakuru co kimwe n'ibimenyesha amakuru. Ingene twasanze byifashe, twasanze abakenyezi b'imboneza bo hano mu gisagara c'i Bujumbura, turavye neza na neza uko ibiharuro vyifashe, twasanze abo bakenyezi batumviriza cane amakuru, n'abaramutse cane badasoma, n'abaramutse bakurikirana amakuru bayumviriza kw'iradiyo gusa, naho nyene mu mwanya muto, ni ukuvuga kuva saa 12 zo ku mugoroba gushika saa 5 niho honyene bumviriza amakuru. Twaciye dusanga rero bavuga yuko bareka kumviriza amakuru kubera abamenyesha amakuru babaha inkuru ataco zibungura. Bavuga bati twebwe nta na rimwe dusanga bariko baravuga umukenyezi yateye imbere, bariko baravuga umukenyezi hari ico yamaze mu gihugu. Usanga kenshi bariko bavuga umukenyezi yahohotewe, umukenyezi ariko aravyina. Nta na rimwe ubona bariko baravuga umukenyezi koko afise ico yungura mu gihugu. Vyakorwa novuga hakuru ibintu bitatu. Kimwe nuko abamenyesha amakuru bobaza abakenyezi bakamenya kurondera ninde noja kurondera yompa inkuru yihe, ntibagume gusa barindira ko bazovuga bati hariho umukenyezi yakorewe amabahana ngo abe ariwe baja kubaza, mugabo bakiyumvira bati hariho umukenyezi mu bijanye n'intwaro yagize icamarira igihugu, hariho umukenyezi mu bijanye n'iterambere afise icamarira igihugu, hariho umukenyezi atwara ibanki, hariho umukenyezi yigisha muri universite, hariho umukenyezi arima akimbura ibintu biteye igomwe, hariho umukenyezi akora ubworozi canke akora imyuga, bakerekana nyene ko umukenyezi nawe nyene ari umukenyezi ashobora kugira ikintu akoze kimarira akamaro urugo rwiwe n'igihugu cose. Basanga abamenyesha amakuru, ibimenyesha amakuru bitabaha umwanya ukwiye ngo biyumve ko nibatanga ayo makuru. Mbega ikindi naco, hariho nk'abakenyezi bari mu mabanga batubwira bati twebwe abamenyesha amakuru turabaha inkuru bakazihindura, ntibazitanga uko twari twazitanze bigaheza bikadukwegera.